ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu w'Imana ni kwigenekerezo rya 17 Munyonyo umwaka wa 2024 mu gatondo hitezwe ko hazogwa imvura mu ntara ya Ruyigi mu Rutana hamwe ni Bururi. Mu ntara ya Bujumbura hazogwa imvura nkeya hongere hacemwo nibihe vy'izuba. Mu ntara ya Kayanza naho hitezwe ko hazoboneka ikirere kimwe ibicu vyinshi. Izindi ntara zisigaye ikazorangwamwo n'izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Ingozi, Imwaro hamwe ni Bururi. Ibipimo by'ubushuhe byaho bizaba bigira kuri degre Celsius 13. Ku muhingamo hazogwa imvura hose mu gihugu cyacu. Mu ntara zitari nke hakazokwakayo n'izuba. Azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe byaho bizaba bigera kuri degre Celsius 27. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:40 zirenge igihe cy'isaha 12 ziburamwe iminota 5 z'umugoroba. Nuko rero ni hano bakora tegekanye ikirere cyo kuri uyu w'Imana garukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.